Isa mu Kiswahili. Kiswahili. None gasha mu filme. Ibintu byose murazohura navyo. Cyane gose. Sawa reka duhere hari. Majina naitwa Olet. Ni mwigizaji wa CINÉMA. Nibaza ko bikwiye. Umwanga kwicuma. Harimo gakosa gatoya. Mbo okay yagerageje kuko uyu musanzu Kiswahili ishiye neza. Warubandeje unaona? Unataka niseme Kiswahili? Ongea sasa. Mimi niko mtoto wa Biza. Uno musi mpamvu nabarondeye ni kubijanye n'agakino mweruka kuduha kuri YouTube channel yanyu. Watekereza mishuro abantu wambe. Yego je nitwa Bizoza. Bizoza ni sure kari wewe. Urumva canke matwishaye. Prison. Urukura dumva. Sinze subira kubana n'umunsi umwe. Cyangwa ngo numve ngo yavuye ngaha mu rugo. Mbega usi mukuru wawe ko yirwa. Wenda nakubariye uzina ko icyo ukora bizoguteza imbere umuzi. Izo soke ejo rero Dimanche. Ejo muzo. Hewe umuriro. Kumenga yaheze sisi yagira ngira kantu ntagomba kundesha uyu mukobwa. Oya reka turindire turabe bya sisi nawe. Ubwo sisi ngira ngo aratubwira bwo ntiyamukunze. Angira bitaho. Urazi yuko uhakwa gusumva unyigisha. Hewe wabimenyesha. Kwe ni sawa ahubwo ndakwegera ubu. Nta kibazo. Abumva bumvise je ndataha. Jesinzi. Problema ko mutanguye kumvugira ibintu. Oya reka turindire turabe. Kandi shaka muduha umuco kuko ni ibintu mwe muba mubayemo. Ibirashika bakaguha role uri kumwe n'umuhungu. Ugaca usanga utanguye kumwiyumvamo. Yego. Commentaire za mbere waronse mbi. Zari zimeze gute? Mbi. Zirakwa guca intege. Zirakwa kunca intege. Atabivuze ndabivuga. Jewe ndabivuga nukuri ndabivuga. Atabivuze Ndabivuga. Muhira. Abantu bajya hiti rimwe bakaca batangura gukreya ama beef n'abandi. We nawe iyo ubibonye ibintu nkabijya abantu bagusanze muri game. Ibintu nk'ibyo vyakira gute kuko akenshi biba bije kwicira abandi batoya. Yo kumuramutsa ngo nuko twavanye. Ndamwereka urukundo meme ni kumwandikira ama message yo kumubaza ko ari amahoro ndabimubaza kuko je ndabakunda après tout naho baba baragiye cyangwa baba baragiye mu bindi tuguma turi inshuti. Kera ku bantu bagukunze cyangwa abantu bakumenye tukurabira kuri RTNB. Ariko no munsi turabona filme ziwaho zicururiza kuri YouTube. Du umuco kuri ico kintu. Nkundira ndakuramutse kuri uri mu bihe byiza nawe utari mu bihe byiza timwizina rya Yesu ibintu biraza kumera neza. Kuri microphone kwa kisikila ikega kishema kagasoye kaizagwe n'Imana. Uyu munsi rero guys, ladies and gentlemen, natewe iteka, natewe ibakwe. Na bamwe mu bantu nifuje guhura nabo ni indoto ziba imamo, isukari y'abafana n'umunyuizi. Ni bamwe mu bantu uvuga yuko turize tubura mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Hari uruhombo twaba tugize. So, hariyo benshi muza kumenya, hari nabo musanzwe muzi. Ariko ntarandiriye kintu kimwe ndakubwira baki na mimi nitafurahi sana. Reka tubanze kwanse bakira. Ndabaramutsa cyane. Amahoro cyane. Umeze neza cyane gose. Ku mutima no ku mubiri. Tuguwe neza muri byose. Niteka ridasanzwe mwaduteye kuri Step Media. Mwumve ko tunezerewe cyane ko namwatsi kwitabire ku kamuki wacu. Natwe turanezerewe sivyo? Turanezerewe cyane kuba kabeza. Gushika hano mwaduhisemo muri benshi. So turabona muranaberewe. Kubegwa kuri mwebwe. Je ndabazi muri film. Muri film musanzwe mubegwa ariko no mu buzima busanzwe ndababonye musanzwe muberewe. Kubegwa kuri mwebwe. Ni kwa kunywa mvuga ati namwe twu umustar ntegezwa guma nambara neza. Mbo. Tubivuge gutegerezwa kubegwa nta wose. Namwe nyose tutegerezwa kubegwa. Nibaza ko wumvise mu bisanzwe niko Imana yaturemye. Bitegezwa ko amari byiza igihe cyose. Bitegezwa ko muberewe. Kabisa. Abakinyi ba filme navuga yuko muzohora n'ibintu byinshi. Siko nshaka muze kwiintroduce mu Kiswahili. Kiswahili. None gasha mu filme ibintu byose murazohura navyo. Cyane gose. Sawa reka duhere hari. Wow. Kiswahili. Kiswahili. Majina naitwa Olet. Ni mwigizaji wa CINÉMA.
nibaza ko ivyo bikwiye Oya, urumva nibambwiye ngo ntangure Bivana na ni icyo nivuga nigera canke ngo kuvuga, yes. donc je nabanje kwipresenta rero sinzi ko nashoboye kubishobora awa bitowe sinzi ko mama yake ashobora kugwamara umwanya ngahe kwicuma. harimo agakosa gatoya mbo okay yagerageje kuko uyu musanzu giswahili no kugira ngo Yagwanye, twavyumvise yagwanye. yagwanye intambara yayindi yakomba ya mwisho unaona yishuye neza warubandeje unaona. unataka niseme Kiswahili Ongea sasa. mimi niko mtoto wa Biza naweza naweza kusema Kiswahili na tule tunaniva nasema sasa nataka nifanye nini kabisa. Anaweza ndo mda wako introduce nani. Mimi naitwa Madame DAPHOROSA Misago. Niko kiongozi ya PCI kabisa, Play for Change Initiative kabisa. Njoo hivyo. Lakini unataka kingine niongeze? Hata Kiingereza. My name is Dafi Misago. Misago. Yes. Yao ni mchongereza. Yes. Amgwi Faransa. En français, je m'appelle DAPHOROSA Misago. Bah, je suis la grande dame. Mwene data hariya. Umuvyeyi wacu ntagira ucufuni. Ushaka mvuge mu rurimi ebano zitatu cyangwa zire izushoboye zose. Uyu rero indimi zose zo kwisi arazizi. Nico gituma avuze zose zo kwisi mu gishinwa. No hava mbesha ngo mu gihindi. Eka no bambesha ahubwo mapamvuga mu rurimi bita asa ndabona bajya baranye bameze nk'abantu bavuga gucyo gane nani langue bantu babita asa language cyo kirimi nico mu gihugu cyahaye cyo muri Afrique du Sud bavuga ko gamalangu Chris kubera bakubaza ati gubani gamalako witwande twese turi ducanga ariko Chris igabalamu okay kwa jina naitwa Chris Muganwa, lakini ukija kunisikia kwenye ile filamu ambayo title ni siko bizohora utanikuta wananiita Bizoza kana na story jinsi imeandikiwa, lakini kuna nafasi umesema ni Bizoza. Sasa Bizoza sina nageuza tu ka pronunciation ile tu wajue, lakini kwa unajua Bizoza ni Kirundi, lakini nikitaka kutia kwa English nasema ni Bizoza kabisa. Ndio jina langu hilo kabisa, lakini jina la kawaida ukishaniita ni Chris Muganwa nitafurahi sana kabisa. Wasalimu watu wako wanatufuatilia kwa hii kwa yule yote ambaye yuko Burundi, nchi yoyote kwenye upo, unajua kwa jina la Chris Muganwa mimi ninakusalimia na nakutakia kila la heri popote ulipo. Kabisa ukora muri RTNB. Ukora muri RTNB. Ibyo buze jira byoshobora. Ibyo buze jira byoshobora. Twagire mu Gifaransa. Ni yantoze mu Gifaransa. Ego. Le français je parle parce que je suis quand même licencié en sciences politiques. Wow. Mon nom est Chris Muganwa et dans le film là on m'appelle Bizoza. Chawagezao twese waryohe vraiment. Yes, bakunzi ba Step Media ariko agasore kishima no munsi novuga yuko natewe bakwe na bamwe novuga yuko sinzi ko twavuga ko rugwaruka mugabo turabona hariyo abantu kwanza reka duhere kuri uwo ari hagati. Dadafo tuzokoresha dada cyangwa dafo icari cyo ushaka cyose shaka kabisa. Ubwo mbere kwanza maje kukubwira felicitation kuri uno munsi novuga yuko nakurikiranye cyane urubuga rwa Burundi uri kura for PCI Burundi nitwize mutwihanganiye sawa cyane. Ego PCI Burundi novuga yuko ngerageje kuraba ama video yo bariko usa nk'umuntu novuga yuko uri kura foroma ugwaruka cyane gose. Byakujemo gute? Mu ndoto yanje nagira ndakubwire ko nkunda igihugu cyane c'u Burundi kabisa. Hama impamvu ndagikunda ni ituma nimvira aguforma aba jeune kuko ni Burundi bwejo. Rero saba jeune gusa n'abantu bakuze ndabaforma kugira ngo tugere ku rundi rugezo kanaka kabisa, dushobore gushika kure kandi dushobore gushikana kure impanuro
dushaka kuko turashaka ko abantu bahinduka bakaja mu bintu muri positif pana muri negatif kabisa. eh Reka mbanze imbere kuri mabuja hariya. Mabuja ni sawa? Amahoro. Kumwe nguciye utwenga urafite ubo? Oya. Ari kibazo ngenda kubaza ikibazo gisanzwe kubona ko yadukurikirana ari mbere bakubonye bifuza kumenya. Bifuza kumenya urugendo rwawe rwa film rumeze gute? Urugendo rwanje rwa filime nkiri muto nakuze nkunda film. Narakunda cyane kuraba amafilme hama nkagira n'abantu bamwe ndabirabira ko ndiko ndaraba film nkavuga ati umuntu ndamukunda igena kina rero nkifuza kubana nabo ariko urabona uko iminsi igenda irahera imyaka hari ibintu bigenda birakuvamwo utabiraba kenshi utabibamwo gusa bikuvamwo hanyuma haragera igihe ndasubira ndahura na wa muntu nari nkunda ariwe uyu hano rero ndamubwira icifuzo cyane ndamubwira ko ndamukunda kabisa. Ryari rya mbere muhuye? No, ntiryari rya mbere twari twarahuye nkiri umwana muto cyane karankunda yarasanzwe ari umufana wawe kamunda kubaka kinugana gute ico gihe ndibuka neza ko twasengera mu ishengero rimwe ari mu Kinanira rero cyasubira kumubona nkuze burya ubona umuntu warakuze ati uyu muntu ndamuzi bacu mwibuka bamuheruka kera mu munsi ndamubwira ko ndamukunda niko kucambwira ati n'ubu ndacabikora ahubwo nimba ubikunda karibu aranyakirana amaboko yose atitaye ngo nta kintu na kimwe nzi wala n'umunsi turi kumwe n'umuvyeyi wanje kabisa. Niwe wamupropose waramwigira mbwa ati jewe ndifuza kunshira muri film? No, sikuvuga ngo jewe namupropose ko no kwinjira muri film naramubwiye ko ndamukunda ndamubwira ko ndamukunda kandi ndamwibutsa yuko nabyo ndamukunda kuva nkiri umwana hama anapropose ati papa wowe utoshobora kubibamwo nawe kubikunda nanje nari nkeneye ubimizizamwo kabisa. Ndavyemera bavuga yuko umuntu agihari tuzi turamuha amashugwe yiwe agihari filme yiwe yakinye muri uravuga ati oh mana vraiment aga filme karagize ico kamariye muri je mu byo narindimo yariye umubwira kiri ngaye nyene abimenya baya kudombira ko nabyo bano hari filme nakunda kuraba yaba y'umwana mutoyi yakuriye iwe uramba bari filme nayo nibuka cyane nayo nibuka neza ariko narayikunze gose kwera nabona uri kwa rayikina bisa nkaho tungana ico gihe yari mukase yari mukase rero narakunze ingene yari kwa rakina yereka urukundo umwana kabisa. Abakunzi ba Step Media navuga ndazokugaruka kuri tubanze tuje kuri Baizoza. Baizoza mze baba we turabona ko uri umuntu yamana akanyamuneza kuko ari kenshi muri groupe hari umuntu wabavuga ati hari umuntu turinze tubura hari ikibazo tuba dufise muri groupe mugajengera kikurambura umenga ni wewe. Yes. Okay, nk'abakunzi ba Step Media rero bifuza ko udusangiza urugendo rwa film. Gwari rumeze gute? Urakoze cyane. Je nibaza yuko no mu nda no narakina film. Kubera ko je ndi hasa. waragora mama Uri hasa? Ndi hasa. Bukuru butoye. Ndi bukuru nabuto yarahari turabahungu. So kujya kuntu rero twari mu nda mama yaravuga ko twagwana sana. Nibaza yuko bwari wakubita uwundi. Jana mukunda ko yandi bukuru. Bo urugendo rwa filme jewe ndi muri babana bakuze bakora ibikorwa bishoboka byose muhira kugira ngo uronke 50 francs ugende kuraba amafilme y'ama action n'amakarashika pana muhiri wanyu ariko hajya kuri tujya dusare tw'amasinema da rero wacu usanga twatundi bakumirizo kuko nito twaba turyosha ivyo bintu ndabikurira mu meme ariko secondaire na dibuka no mugenzi wanje yitwa Vianney Mission Vendredi twaba tuzi ko tutegereza kugenda kuraba karashika zo muri Tanzania cyane cyane nizo muri Nigeria ajya bakingwendu ajya amafilme yose y'Tanzania urabona ko yaje umengaje kuvyura sasa rero filme z'u Burundi cyane cyane navuga muri generation yacu twazirabira kuri ndama YouTube ntiyari bwazi twazirabira kuri RTNB no kuri HTV Heritage TV
rero uyu mama Daphorose ahanini niho twamubonera kuri tujya duseri nanje ndamutse kuri RTNB ko yene bakunda kuba inyuma y'amakuru bakunda kuba inyuma y'amakuru ariko hariyo role bamuha umenga yo gukora ikibi oya bivana n'icyo gihe bivana na histoire ya filme kuko izo bamuha zose yarazishobora rero twakura rero uwo mama yaratinspira sana je rero haragera igihe ndavuga ati je ndakeneye kugenda muri filme ariko simbona hano kwinjirira so one day cyambona umukuzine wanje yapostinze kuri statut yiwe ngo hariho formation y'abashaka gukina amafilme cyambona nashize ko ifoto y'uyu mumama ndamubaza none bimeze gutasha rampandi time ndagenda muri iyo formation cyasanga n'uyu mumama turashika twakira neza aratugirisha formation imana mugirire neza hama mu nyuma duhirije formation turinjira muri PCI tubandanya imirimo ariko wumve ko kuva ndi umwana narashaka gukina filme kandi nifuza gushika kure kandi kingohera nuko muri timu yacu ya PCI harimo n'abatama ugasanga ari abatama harimo abajene harimo abapapa harimo abamama kandi ugiye kuraba meme n'amafilme international he uraraba abatama umutama umwe agenda yunamye ugasanga ari karakina filme bisigura yuko muri filme ntibiraba imyaka kala yawe nyimba uyiyumvamwo ntanahama yigera igucika urayikora kabisa Dapho cyangwa Daphorosa uno musi mpamvu nabarondeye ni kubijanye n'agakino muheruka kuduha kuri YouTube channel yanyu watekereza mishuro abantu wa mbere yego je nitwa bizoza bizoza ni sire kari wewe urumva cyangwa matwishaye prison urukura byumva sinze subira kubana n'umunsi umwe cyangwa ngo numve ngo yavuye ngaha mu rugo mbega usi mukuru wawe ko yirwa wenda nakubariye uzina ko icyo ukora bizo guteza imbere umuzi byakomeye ushaka kugira iki pa ndakunda umuziki ndakwinyuze kwinjira mu byo nkunda uti nubwira umubite uzina ingabire yanjye ni PCI Play for Change Initiative kabisa twarabonye na titre mwayihaye ati siko bizohora siko bizohora reka duhere kuri iki kubera iki siko bizohora urakoze cyane ku kibazo twahise siko bizohora kubera histoire turiko turakora umu acteur principal ni Bizoza urabona ubuzima yatanguye episode ya mbere yari umuntu ari hasi cyane kabisa umwana asa n'uwatawe atagira papa mama ari kumwe na sokuru rero yari umuntu nyene akenye ari umurimyi mugabo urumva igituma twagize siko bizohora hahantu kuri ka gasozi yarari ariko ararima ariko aragira ikijumu kitoke gidawasi yaravuyeyo ubari mu gisagara kabisa tugejeje aho histoire igeze mu bisanzwe kirazira kuvuga histoire itarahera ubunye asigaye azi kuvuga icongereza asigaye azi kuvuga igifaransa kare nta na kimwe yashobora asigaye azi n'imodoka no asigaye azi guteka agi musose kare yaje kijumbu kitokeje urumva siko bizohora nukuvuga hahandi wewe wibona si uzoguma ejo birashobora gushika ukahava ukaja ku yindi ntambuko kanaka kubona ko dukurikina bumwe kandi wibuke yuko asigaye azi gusoma n'igitabo neza kubera iki yize yabonye shebuja gena n'umuboss mwiza akundana atangura kubaho ubuzima bwa boss ataharigeza bisigura ngo hahandi yarari bari ko arahava turiko turaba intambwe ageze ku bunye n'intambwe nziza deje azi ifaransa azi icongereza azi kunyonga imodoka ubunye ni ibyo niho tugeze atanguye kugomba kwigisha asisi ejo rero urumva naho izo sohoka ejo rero dimanche ejo hewe umuriro kumenga yaheze sisi agira ngira akantu ntagomba kundesha uyu mukobwa oya reka turindire turabe bya sisi nawe ubwo sisi ngira ngo aratubwira ubwo ntiyamukunze turabe ko atamukunze angira bitahura urazi yuko uhakwa gusumva unyigisha
Theo wabimenyesha we ni sawa ahubwo nza ndakwegera ubu nta kibazo erega jewe kubera numuhira ihari imodoka ya Manuel ndaza ndagira utuntu nico gituma aho urumva urayitora ukayitwara ushaka hose apana aho nshaka hose kubera bataranyizera cyangwa nshaka hose ariko ntanganiza kuvyuka koza imodoka kugira nyene ndabikorere nga abumva bumvise je ndataha je sinzi problème ko mutanguye kumvugira ibintu oya reka turindire turabe reka kumuvugira ibintu reka turebe kubivuga ubwo cyane bizoza nawe yaramaze kubona ati aka kantu bajaho ntamwe imodoka aranyigisha umva yatanguye kumwigisha imodoka tuzoraba ibizokurikira oya mugatse sinuko tahuriye ku ishuri yawe toye ko urumva mbwa abanyeshuri barakunda gukundana abanyeshuri n'ubu bacyariko bariga imodoka turi muri hotel ko n'ubu ntawe muramenya neza oya uyu yatanguye ugomba kwigisha uyu nuzi ko yamubwiye ko yize utwo nzi ndatumwere kabisa reka tugende hariya kuri mama yake muri rya filime ibintu byose nzaho kubabaza ni ko vyerekeye rya filime sinzi ko ari ya mbere ngira ashobora ko ari izindi ashobora kuba warakinyemo je ndakuzi muri siko bizohora niye herore baguhaye irakugora mugura avuga ati ko ari filime nyene ntegezwa kwikina kore bampaye tugejeje aho filime igeze bavuga ko atahore yangoye ihari uretse ko izo twagenda turakina kubera ko ari irya mbere niyo filime ya mbere ntanguriyeko ariko navuga ko yangoye aho tugejeje mama aho yangoye ndamufashije gato kugira ngo je gukina filime nuko aba yamaze kubona ko abishoboye kabisa kuko agishika ntavyo yarazi turabanza tukamuforma tumaze kumuforma turabona icyo ashobora kuvamo kana tugaca tukimuha akakibamo rero ntacyo mugora arinza yikina nuko ayishoboye sivyo arinza yikina nuko aba bishoboye ntacyo mugora nako mugora akaba ari gato nako nakantu gato cyo gororerako turiko turakora abayizoza mu marore wakinye muri rya filime ni herore uravuga ata vraiment narishe naje sense ko no bishobora nkuko hagi maze kugera bro iyi episode heruka naramenye ari umupeti yankuye ruguru yanzanye yitwa Tony agomba kuguma nkengera naramukubise English gushika hagenda rasubiramo ngo English yari English bisigura ko wowe cyahavuye kamucanga byaramucanga avuga ati uyu ni wa mupeti nakura hari yari umupeti cyambara byaheze irabona iyi episode yatanze kumanuka mu gisagara ni episode ya gatandatu bana nilipiga kabisa abantu bivunja kabisa kuko ni naho nabonye baguhaye umwanya munini ego muri episode za nyuma niyo nabonye watanguye kuboneka cyane mama yake muri experience ufise niki kintu umaze kumenya cyangwa umaze kungura no kuvuga ko nunguriye abandi cyangwa ico je niyunguriye besa ego umbajijiki muri ivyo bibiri ico wiyunguriye ico je maze kunguka yo mana yanje ni byinshi cyane maze kunguka ibintu byinshi cyane ndamaze kunguka inshuti burya ikintu cyambere cy'ubutunzi bwa mbere mwisi n'abantu kibonaho nyene nahanicaye ndahagatiwe Fise umuhungu n'umukobwa nuko kuvuga ngo ndafise ubutunzi kubera mfise abantu kandi dukundana timu yacu rero kabisa dufatana mu nda nuko kuvuga timu yacu ikintu cyambere twubakirako n'urukundo kabisa iyo mufise urukundo nta na kimwe gishobora kubavanga je nibaza ko ntariko ndabesha oya pe nibaza ko ndabesha iyo ndiko ndabesha turi kumwe kabisa namuciriyemo nkishika muri PCI nari nzi yuko nzoshika ndi umuntu donc yigunga aguma ari wenyene ariko nasanze urukundo rutangaje pe kuko akenshi ugiye guhura n'umuntu ari celebre umuntu afise abantu benshi bamukurikirana uragira ubwo kabisa arabishira pembeni yuko ari celebre akakwereka urukundo akakuba hafi by'ukuri nk'umuvyeyi kandi urabona yuko
n'abana biwe cool mu bisanzwe nuko bitegeza kugenda iyo uri muri kintu uri umurongozi reka kwishira hejuru ja hasi hamugumane nabo nyene donc mudugane kabisa nibyo byiza sibyo ikintu ca mbere tugomba kumenya ni urukundo hagati yacu nimba hageze ugize ikibazo nije ndakigize kandi nabo vraiment baranyereka urukundo rw'abana n'umuvyeyi nyene ego vraiment turakundana kandi turasherana hama ikiruta ivyo hariho umurongozi ngaha dufise uyu ni derege generale urumva ni ukuvuga ngo kuva irya foromasi yitangwe yari derege n'uyu musi ni derege icyo kintu turakimushimira ndabivuze mbere kuri apana kuza turabivuga abantu barafuha oya nakubivuga ku mpanda ngo yari ngo twaramukunda kandi atigeze abimubwira kiri mu jewe nama ndiko ndabimubwira urabizi reka kwigirisha n'abadamu uyu ni umugabo afise n'umugore n'umwana papa Oscar papa bayina oya twabonye nakuvyo complete gusakana urabyumva arafise umugore mwiza uyu mutipa arishima nta mukobwa mubi yari kuje wabivaye n'ingene yambara nako abana tegezwa kurondera uwo macingana iyo afise umugore mwiza n'agahungu keza vraiment karankunda kitwa Mugano aha Dafo yaramaze guharura avuga ati uyu akwiza kenza ndamuzana muri film azokwigora kinza kenza yose hariho iyo tugira dutangure shasha azoba ariko arakina akerebutse nka papa wiwe azobishobora nyine ibyo ndumva bigiye gukomera cyane n'uruyo yarura bishobora tureke kabisa Dafo sa uyu munsi navuga yuko nabarondeye kwera n'ubundi ijya film muruka gusohora navuga yuko ni film nziza ifite n'amasana mu meza ariko hari akabazo kamwe cyane nifuza kukubaza kera ku bantu bagukunze cyangwa abantu bakumenye tukurabira kuri RTNB ariko no munsi turabona film ziwaho zicururiza kuri YouTube duha umuco kuri ico kintu none ico kibazo mbajije nyene ko ntiduretse kwa jende umuntu nkurikirana cyane RTNB filme zahari doretse kuzironka si wowe nye turi benshi ni benshi cyane kandi nagira ndakubwire ko ahantu nca hose mwibara baridoga abantu bose barabinsaba bashaka ko dusubira kuri RTNB kubera iki baripfuza ko tuja ku mateleviziyo biborohera kuzibona kabisa mugabo ngene uravyiza nani wowe kutaja kuri RTNB ni benshi ariko nibaza yuko ariko icyatumye tutajayo kandi si kuvuga ngo ntituzojayo hariho impamvu twabanje kuyikorerako kabisa ubwa mbere twarakorabora na RTNB bakazana materiel natwe tukazana histoire tukazana abakinyi n'ibindi mugabo twashatse kubanza gukora natwe tubereye ko dushoboye kabisa dufite materiel zacu ubu turashobora kugira produit fin kandi dufite ama image meza asumba na yayandi nibaza ko nihenze ama uyu munsi novuga yuko wewe ngaha turakubaha muri film ari n'abantu bakubona akavuga ati uyu mu mama vraiment abantu benshi inspire cyane bitanguye kera ntaraca n'ubwenge kandi abandi bose bariko baza mu nyuma yanje kabisa n'ukuri vraiment barakwiye ahubwo bagukomera amashi kabisa icyubahiro kibicima kabisa nishoboza uno munsi hari abantu bajya hiti rimwe bakaca batangura gucreate ama beef n'abandi we nawe iyo ubibonye ibintu nkabijya abantu bagusanze muri game ibintu nk'ibyo byakira gute kuko akenshi bije kwicira abandi batoya kuko nta rukundo hagati yabo ruba rugihari urumva abandi bato niba bagishikiriwe kandi nawe ndabona umugambo ufise nuko duza benshi kabisa benshi urubyakira gute none ubonye nk'abantu iyo mbonye abantu batanguye kugira ama beef icumba jiji kabisa birababaje cyane birababaje ndabisubiyemo vrai kandi ndizeye yuko bariko barankwirikirana birababaje kuja gushwana n'umuntu mwarakoranye kabisa birababaje cyane ku bantu baba barabakurikiranye babakunda hama mu nyuma ugacuza kuvuga ibyo uyu yakubariye ubundi akaja kuvuga ibyo uyu yakubariye mukabitwara ku marezo sosio umengo n'abana nuvuga ko n'abana nyene mugabo
ntibarose abantu babahanura ico kintu ndakubwira akantu kamwe birashika mukavana n'umuntu kabisa kandi naje sinovuga ngo abantu twatanuranye turacari kumwe kuko hari abazo bafise iyindi target novuga gute iyindi ntumbero kabisa bafise iyindi ntumbero kanaka idahuye n'intumbero tore turimo nukuvuga ngo agaca aza agakora amaze gukora akamara igihe akabona ya ntumbero we yari afise petetre y'amahera canke yuko umusitari wenyene agaca asanga iyo ntumbero ntayishitseko bigaca bituma aca heba kabisa nibica bisigura yuko je naho yogenda aramvuga sinzi ko nta munsi numwe je murambona kuri rezo sosio ndiko ndashwana n'umuntu kandi bidasigura yuko tutankanye tutavanye bon ntitwankanye ntitwaravanye je naho no kumva yuko yamvuze je nta kintu na kimwe nshobora kubivuga icyo nkora ndamwicisha silence wakavuga niyumva arusha gahora nuko ndabikora kabisa kandi nagira ndakubwira ko je nta ndabanga kuko tuba twarakoranye tuba twarabanye abavandimwe nukuvuga ngo je naho duhura vraiment barako baranyumva je nta numwe turahura ngo ndeke kumuramutsa ngo nuko twavanye ndamwereka urukundo meme ni kumwandikira ama message yo kumubaza ko ari amahoro ndabimubaza kuko je ndabakunda après tout naho baba baragiye cyangwa baba baragiye mu bindi tuguma turi inshuti kabisa Imana yari yaraduhuje ariko reka rero tuje kuri mama yake hariye mu marore baguhaye ntibirashika kuko ndabitahura turi muri filme kandi nshaka muduha umuco kuko ni ibintu mwe muba mubayemo ntibirashika bakaguha rore uri kumwe n'umuhungu ugaca usanga utanguye kumwiyumvamo ntibirashika kubera ko ugerageje kuraba nakubwiye ko filime yanjye kandi uravye nta hantu barerekana ko turi kumwe n'umuntu oya uretse aho filime yahereye iyi episode iheruka gusohoka oya avuze iyi episode turiko bien sûr yihereze uretse ko ari hajya banyerekanye ndi kumwe n'uwundi muntu kabisa okay ndizera neza yuko wararavye n'ama feedback waronse ama commentaire commentaire za mbere waronse mbi zari zimeze gute mbi zirakwa guca intege zirakwa kunca intege atabivuze ndabivuga jewe ndabivuga nukuri atabivuze ndabivuga muhira grande sœur wanje ya bon uretse na grande sœur wanje mugabo aba ari proche yanje cyane hariho umuntu atinya kukubwira amadefo akibaza ko aba ariko arakubabaza canke iki ariko nagoma mbwira abantu iyo umuntu umubonye ku kintu cyo kumukosora hakiri kare kugira ngo ahindure kubera ko nk'ubunye ego bien sûr arihe gihe bigutusha kandi simbeshe byarantushije narumvise umengo niho gitangura kabisa batanguye kubona amakosa nibazi nta kintu kidarabona kubera ko kenshi wanashima ntihazi ibintu byiza gusa kenshi ahubwo hazi ibintu bibi rero barabimbwiye byinshi pe umengo ndatinya umengo ngumashaka kuvuga nuvuga ko yari makosa bayizoza bambonye wewe byari gute amakomantere cha ayo tubona ku untuzi cyane ayo twumva hanze hariho abashobora kwandikira inbox kugira okay jewe vraiment cyane cyane nabo tuvukana barazikurikirana gose n'inshuti n'abagenzi bishize kuri statiye kumburengira abantu akumba baza ntibarambwira episode ya mbere niyo yabatangaje bati none uje yari wewe reka mbere kuri madame wanje mvye ngumenga karagano kapfuye nabi kabuye ngurabona ngo ngene wasa ngo wari wishitse ko ngo nk'ibiro bitanu yaratse uguhe yazari bikunda yaraba episode agacana bati none ni wewe wakinyanye niko ndarota urumva ko yabibayemo neza abandi barambwira bati ko haje biriko biraza muriko muragerageza hari abavuga ngo bizoza ngo akina neza ajya mu commentaire mbona ku rubuga sindabona commentaire mbi hariho gusa bazavuga nka commentaire en general bakavuga bati muragabanya ibi ndafise umukuze ari muri Canada niwe yambariye ati muragabanya ibi nibi muragira kunuku kandi biraturyohera kuko duca twikosora ari byo tugabanya ari byo twongera muri byiza kabisa dafo suppose yuko mu Burundi ata film ihari ubaza ko cyo bari igihugu kimeze gute
sha oya kwera cyo bagihugu kibisha mu bisanzwe abakinyi ba filime bararyosha ibintu kandi hariho akantu kamwe nagenda kubwire naho utakambajije nagenda kubwire ko guhanura abantu canke guhanura abantu kwigisha abantu si gufasa bibiliya canke kuba patiri ukaja gusoma injiri oya ushobora guhanura abantu uriko urakina ari geste arakaje ugize nkabijya turiko turagira ko turaronka amatemwanyaje menshi abantu benshi badushimira yuko twabahinduye nta bibiliya twafashe aza kubiraba ariko ariryohererwa gusa kabisa mugaga cisanga agize bya bindi nyene vyiwanje donc nukuvuga ngo acabona we nyene akitora ikosa agaca hindura kabisa akenshi uri kurahanura nkaho nuvuga yuko nk'abana bawe muri film wisunga kuri babandi bafise amahit kwera akenshi ndazara abantu bati urana bako bateye imbere nawe ntuzumere nka naka cyangwa wisunza kuri CV wawe nyene ba film uvuga ati raba je ko nabigenje sha uraraba nabandi bamaze gutera imbere mu bindi bihugu hariho abamaze gutera imbere turabigira ko hama ikindi ndampimiriza cane timu tuba turi kumwe kuza turaraba ama film ngene abandi bantu bakina tukarabaho dukosora nk'iyo turose nk'umuntu atubwira agakosa kanaka tuba dukoze biradufasha cyane nk'uko abandi bari babivuze biradufasha kuko bituma dukosora hari igihe ukora ikintu rero utazi ko urakora ikosa muri icyo gihe rero iyo ubimenye hakiri kare ukosora kare rero turasabye umuntu wese azoba ariko arabona akantu katameze neza muri filime yacu atujya kara aje in box ariko aje in box atujya kara canke atwandikire commentaire ni sawa no muri commentaire ni sawa biraturyohera cyane iyo mugize ama commentaire arico twagize ciza naho nyene mugaga itubwira navyo biraturyohera biraturyohera biratwankuraja hanyuma no kuvuga ngo turitaho cyane kugira ngo tuzoshika ahantu kure kabisa tugomba kuzoshika ahantu kure hamwe no nta handi nyene badutuma kabisa kubera n'ubundi akenshi uri kuragura imbibe ejo urashaka gukina n'abanyarwanda ejo urashaka gukina n'abatanzania kubera birafasha na filme iyo muri ico gihugu cyane gose biratera biduga none namwe tuvyitegejyana vuba cyane turagiye gukinana n'abandi bo hanze hariho n'abamaze kuba impropoza abakongomani kabisa abanyarwanda baramaze kumbaza ko twokinana ni ibintu nyene bifata kanya kabisa ariko mu mafilme bo barakinye hari gihe abafana baba bifuza ko ushobora gukina filme n'abafani barvera aba nk'abafanira bandi babyifuza abafana kuko ni abafana okay amakorabo nk'amakorabora ntabarabimbwira ariko hari abantu baba bifuza ko nkaje ndavyifuza urifuza ko tukinana n'abafana ambo none bizokunda canke nta mugambi wavyo mufise ubundi je gukinana nabo si bibi ni byiza gusa tuzokinana gute muri cadre iya ziri nimwe bw'abakinyi ba film kandi ndazi yo urumva wowe ni ubyifuza abafana biwe Alvera afite abafana biwe Liberso afite abafana biwe rero film izo bihuriyemo abantu bose vraiment kumbwira yuko muri cyo gihe bisaba yuko twebwe tuja hamwe tukimvira nka histoire kanaka wowe rero mu legend muri film wowe tobahuza ubashire hamwe tuzogerageza tubikora byari je film ndayike ko Jesse ari n'umufana wa kandi umuntu irifo yuko daboro tunaza kuvugana ngumva ko nabo bavyimva erega ndashaka kubarondera ugasanga ntibavyimva babinyemereye none nzobikora byari urabona uko ngomba ndabisigure urabona no muri mu muziki hariho abastari bahora baje hamwe akagira ikintu bita all stars hariho sije kanaka bahawe kumbure na ministeri kanaka canke na company kanaka iyo company kavuga ati rero je ndagomba ko abastari nka bose mukorana kuri yisije mukora ikintu nk'uburavye hariho indirimbo baheruka basohoye bose bari nkamwe
ya amabakorerwa umukenyezi bariko barayiyamiriza ni nkuko natwe abantu bakina filime hashobora kuboneka ministeri ishobora kuza canke natwe Priska nakavuga ati ndakeneye rero mudukorere voilà muje hamwe mwebwe mukina amafilime mukore kuri yisije mugabo muhariye mu matimu atandukanye mugire collabo natwe bishobora kuba kandi tuzobyanga ntaho byanka vre kabisa ni vyiza cyane. okay kibazo gikurikiranye ndakibaze Tantine uremeza afite Tantine Urero Nukuri yavuye kuri mama yake ibazi ndagiye kuri Tantine okay mvanga ndose amazina menshi kabisa twese iyo tuje mu bintu canke wibagiye izina ryiwe turi kwibutsa nejo nibuka nabambesha Ya. uga ja Dafo Davo Baizoza Urashobora kumumagara. uri sawa Sisi basi Urashobora kumumagara muri filime filime ko yitwa nitwa Sisi 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 Maria oya sisi Sisi ikibazo navuga ko cerekeye akenshi je naje muri ibi nifuza nzishaka kuzokorana ibiganiro n'abantu bari celebre siko nshaka kuzokorana ibiganiro n'abaririmbyi runaka wokiza muri film n'abaye bantu muri film wari wifuza Dafo twavyumvise wari ufise indoto waradishitseko nabandi bantu nabo wifuza kuzokina na film nabo mu buto bwawe uzokinana nabo navuga gute nakuze nifuza gukinana n'uyu wala no striko ivyo birakwiye kandi biratunganye ivyo birakwiye biratunganye mugabo dushimira Imana ntibishobora kuvuga yuko ntashobora gukinana n'abandi ariko nakuze nifuza gukinana nawe kandi nawe turi kumwe kabisa none warashimiye Imana ko twahuye of course ntegerezwa gushimira Imana ikibazo cerekeye Derek uno munsi murafise groupe iwanyu yokina film yes PC ni PCI pray for change initiative nk'umuntu nawe uca yifuza nkamwebwe nyene yifuza gukina na film namwebwe biroro cyangwa arandi ma contrat runaka merci ku kibazo play for change initiative irafise ingene yubatse kandi irafise n'abarongozi bayo mu gihe nshikiye abarongozi bakabiraba bakavyiga decision bofatanye nogira bavyemeye sawa batavyemeye amahoro kabisa ari munsi y'urongozi ukora umukozi wumvise impamvu ari derege afise urutonde muri we abarandika bavuga derege ko murabandi abantu bagora yasi mwishuri twege rero timu yacu iraryoshe none hamwe woza wowe ntiwosura gutaha ariko mvuze ndabivuze mvuye ngaha ndabivugiye ngaha iyo dukoze ikosa araduhana yarabahana ego kuko afite uburenganzira bwo kuduhana oya simwishuri nkuko yabivuze ariko araduhana pe ibintu vyo bavye biri ku ikintu cya mbere akunda guhanana nk'umuntu acegwa akoresha urabivuze icura bahari oya ni kubera twese turanka abantu nawe nyene arabyara turanka abantu bacegwa wabonye no muri emission nitwacerewe twaje imbere before time hafisa wewe nakwemeye ahubwo aba nabemeye kuko bowe nibo natanguye kubona mugabo amasaha yabwagere yari bwagere kandi nitwategerezwa je ngara ku isaha deja twasengaha urazi iyo ugiye kuri airport ndege urazi umwanya bakubwira urindira deja amasaha abiri twicaye umwanya gute none reka wowe wategerezwa kuturindira ko ari wowe nende wakeneye kabisa mugabo oya tureke n'ibyo turakeraniye mugabo tureke n'ibyo twege watubwiye saa 3 sivyo twaje saa 2 saa imbere ya muga dusuppose ko ari indege numva ko bigusitse oya indege ntiba ari saha yo ndege twavuze saa 3 bavuze ko yaguruka saa 3 nawe yacitse nga saa 2 quelques minutes abantu bari celebre no kuri kenshi niko babimeze turabitaho oya je n'ubantumira no kunywa akacayi oya vraiment c'est okay kabisa Dafo akenshi muri ko murategura film ndazi ko inzu bagora kuronka inzu ugasanga hari ibintu byinshi biba bibagora muko muri gutegura film ugasanga inzu mukene muyironka chaque samedi ugasanga muyironka chaque dimanche kandi ngerageje kuraba no muri rya film vraiment mwakore mu nzu nziza kandi vraiment no kuri sindiko shaka ko umuntu afika imbere yiwanyu hari ama film turatwavuga ati vraiment ni zile za kamera
Kamenge barakwica nasiyomba kubera ikizireza Kamenge niyaba rero cyo gutangaza arireze arakubesheje si yaba ubu si yabo basigaye bakumutanga ntaraja muri filime ntararonka amahera naba mu guterera ariko bumba mutangana bavuze mutangano Davo mwe namwe yo muri ko panga film nk'icyo kibazo cyo kuronka inzu nikihora kibagora urakoze cyane kandi ndasabye banyumvirize gatoya kuri iki bantega amatwi abafana vraiment abantu bose bakurikirana ahantu hatebere ahangira ndahatebere rwose hari ikintu cyitwa amazu turakenera amazu bivanye na histoire tuba dufite turakenera inzu zibayabaye warabonye nk'iyo twakiniye ruguru ingene inzu yarayimeze turabye manutse Bujumbura amazu twakoresheje warabonye donc tuba dukeneye amazu suiva na histoire Zavre yaraduze ruguru cyangwa ni muri filime nyene twaragiye ukinira ruguru Jesi ndabiravye avyabese ngira bakiniye nka uzoraye Bujumbura ngahi Bujumbura ayo mazu ntagihari ni hake no kurima twararima naho woronka urazi ngena zikurima sha burya barahombye iya mbere ntiwayiravye narayiravye none ubayizoza ntahantu yaje kandi abikubwira yaje bagira bamusige ujya mu mugabo warabonye aho bariko bararima n'abatipe batatu yego warabonye nakubita isuka neza warabonye nakubita isuka neza abantu bavuze mishuri kweri baraho abazi kurima naho bambariye bati arakabereye oya abazi kurima naho bambwiye bati none hajya urashaka kwijema ngo urarima ukaguma wigiza ukugura imbere umva hari yatwazi kinini naragenda kabere kajaga bazi we next time uzohava wica ukugura urumva rero ikintu ca mbere tubandanije kuri ico kibazo warumbajije turakenera inzu cane sinzu gusa turakenera n'imyambaro uko hari impuzu zacu ziduherana mugabo ingorane dufise hano iwacu mu Burundi abantu babitahura ni bake cane kabisa ni bake cane haraho ugenda gusaba inzu agaca kwaka mahera anige dufite amamodoka meza meza nigihe urumva akwatsa amahera nta mafaranga tuba dufise utobe twamukoze kofe bamenye imodoka nshaka ukinisha Maybach kandi tuzoyironka vraiment nta ngorane tuzoyironka Imana iravyumva mu bisanzwe abantu twagira dusabe nimba ubonye tugusabye inzu tutabaruye iduhe uko nawe uri kurakora kije ikowa turiko turakora hajya muri twese impera zoronka tuzoyisangira hanyuma turakenera imodokari yo gukinisha imodoka dukina iminota hari umupapa umwe ntazopfa nibagiye yaduhaye imodoka turimusabe yaho nyene tuyibonye mbona imodoka nziza ndangena ndamwegera namusaba ushaka kuniza imodoka tukakinisha ari rya mbere mubona ari bwa mbere tubonanye savidi usanga yarasanzwe akuza avuga ati benshi baranzi mu mafilme barazi ivyo nkora nukuri yaciye ayiduha ata amafaranga basanga nk'uyurumva ko ari yaricaye akayiduha arayiduha aricara turindira turaheze sigura ngo hari ababitahura nkashimira cyane n'abandi baduha amazu yabo nukuri abantu baraduha amazu vraiment kandi dukenera mu nzu nziza uzorabe vraiment ama histoire yose dufise inzu nziza tuyikeneye tuba twayiroza inzu mbi tuyikeneye tuba twayiroza ya uravye muri episode ya mbere kajya kazuya no mu bintu bituma abantu bajija kora filme yawe bararona location iyo bakarati film isana abantu baraba film ugasanga bakunze gusa image yayo ego hanyuma bakaduha atabyinshi badusabye hariho n'abaca badutekera ibyo dufungura tubye twabasabye tugafungura bien atamara twabasabye vraiment akacavuga ati amaraso meza ku bantu cyane no ni imana idushoboza kandi imana ikikorana niyo mitima y'abantu sino bananezererwa n'igikorwa turiko turakora kuko barabona yuko hariho donc novuga ngo inyigisho keshi bakunda inyigisho ziba ziri mu mafilme mu ma histoire yacu haba harimo inyigisho vraiment kandi birafasha abantu benshi hariho abajene benshi bahindutse kubera histoire zacu rero abantu rero baca babikorera ico akavuga ati yo mwebwe n'ukuri ni muzenda bahinze bakayiduha bya abandi bantu dukeneye turakeneye abantu bafise ama maison de passage abantu bafise ama maison de passage vraiment boza barageragaza kudutiza amazi
igihe ata muntu akiriye afise indani akadutiza inzu tukayikiniramo vyoba vyiza cane gusoma kuko tugiye muri izi nzu zisanzwe umuntu urashobora kumusaba inzu muga ntaguhe shamba hari igihe ukeneye histoire ikeneyemo shamba ni bake bakwemera kuja mu cumba cabo biba bigoye gukinira kuko ati je icumba canje cerekana muri nani ati icyumba canje kije ku marigososio urumva rero ni bake cane ariko turabashimiye nukuri mu nyumve abantu bose bamaze kugira ico badufashije Imana ibahezagire kandi ibi ndiko ndavuga Imana ibahezagire mufata binenego ariko ngira ndababwire ko bizobabako vraiment ikije n'igikorwa c'Imana mwakoze Imana ibahera umugisha kabisa yego sinzi umwanditsi w'irya filme Bayizoza imbe muri Bayizoza siko bizohora iyo barinde ni jewe ni wewe wayanditse wisunze iki warabiye muri view ubayemwo muri quartier canke wavuze tirika mbo kugira wandika histoire haba hari ikintu kanaka kiba caragututije ku mutima donc urabona ko ari umuntu aba yarambaye nabi mugabo agahinduka akaba uwundi muntu kandi kenshi uzora ari hasi baramusuzugura ntibabona donc tuba dukeneye nashatse kwerekana ko ureka gusuzugura umuntu ko ejo ntuzi uwo ari we nico kimwe n'abantu kenshi bafata n'aba bana nk'ubu yaba bizoza tubara nk'ubu yaba bizoza yagumye hariya ubuzima bwe bwari kuba nabi ariko kubera ikintu cyamufashije nujye mu type biganye muri primaire Tony iyo Tony ataba souple ngo mwibuke yibuke yuko yamwereka ibiharuro kuko niwe wanayanditse urabe ntuvuga ibita twoca tuyiraba kuko ingene uri kurashaka kuyivuga ndumumenga ugira utubwire n'ibya episode zitarara oya ntabyo mvuga vraiment Tony niwe yamukuye ruguru iyo umwana muwe afise umzigo ntiyari kumukura ruguru yari kumugumiza yati uracavuye ntunkoreko twagombye kwerekana ko guca bugufi ariko no cambere ciza Bayizoza hamukifuza ko undi muntu aduga sibyo Bayizoza yarangiwe muri basi ndaramubonye abantu bose baramwikungura vraiment ibintu yagize abantu bukawushi budasanzwe vraiment mutana bukawuka mwisanze muri filme hore utegereza kuyikina ko bayiguhaye tegeza kuyiviva kandi nta hore uri umukinyi wa filme mwiza nta hore ni mutoshobora hajya naho bombwira gukina bigira abakobwa no ishobora yari naho bombwira kwigira imbwa no ishobora hari role nigeze kubaza umuntu nyene akina filme ngo ati niye role bigeze kuguha irakugora nyene irakubabaza ngo yakubiswe ikofe nyene igiye kuri arakwa nyene gushwana n'umuntu amakofura yake nyine nigeze erega uburi kurakina kandi niho reba baguhaye babona kwishoboye urayage yes bakunze ba Step Media nari kumwe na bamwe mu gwaruka novuga yuko uhumirije amaso ugahumura haci imyaka 3 ejo canke hirya ejo twababona bageze kure muga ubigizemwo uruhara kuja kubakurikirana ku mbuga zabo nakaye kajambo ubwira nk'abantu ko dukurikirana ja nk'abantu babasha kuja muri fiyo muga bakaba bafite ibintu byinshi bibaca intege kuri Ufise experience muga nakaye kanubabwira ndagushimiye cyane nukuri ikintu nagira ndababwira abantu mwese muri ko muradukurikirana hariho abantu benshi bifuza kuja gukina amafilme mugabo bakabura umuryango kabisa icya kabiri bakagira ingorane zabo babana niba umuntu afise uwo muhamagaro ni mumureke nta kintu kibazo kuzanira benshi bazi yuko ngira ngo mu mafilme harimo ubushirasoni uko kenshi nivyo badutuka twese twaraciye ico kibazo nibagiye ukimubaza hariya mama yake kwa kenshi umwana umwigeme akija muri filme nawe abwiye ati wagiye mu cyamubwira ngo wasaze kare ico kintu navuze ko genda bivuga atabivuze twace tuvyibagira oya je sinavyibagiye nariko ndahatanye hariho n'abantu babagenzi biwe benshi bamugwanije benshi baravuga ati wa musazi urashaka guza gusarira kuri televiziyo nta soni urabona bijye bintu kina urabona donc aravuga ati umviriza ndababwiye je sindiko ndasara ndiko ndigisha en fait iga costume twambara turiko turakina bijya tubihereza hajya nyene ubundi ucubandanye ubuzima busanzwe muri action kandi habaye kati bihereye hari n'ikibazo bamubajije uyu bamubajije ngo
uri kurakinana n'umuhungu be ntimushobora kuguma muca mukundana barihenda cyane baguhaye. Hariho n'abazi yuko iyo muri ko murakina muba muri babiri gusa muba mubirimo cyangwa muba muri babiri. Wana nk'ubu turi ngaha babona twege batatu wowe uri nyuma ya kamera. Ese no kundana murakina filme ko sino kwihanga je ko ndakunda umugore wanje ninamukunda akaja muri filme sigura ngo rero ko aramugirira urago sinzoro nka rero oya urumva nka je sino ja kuraba iyo filme ati Kuberi? nzinyeka none bakubajije ko wanje kayira oya nawe uraza ngo uri kurayikinira amakuru nk'ubu nabona Baizoza kuguye mu nda nkihangana Baizoza ngira ubwo ndabwira ahubwo ko rero jewe banakwibira agasiri urabona ujya mu bosi wanje muri film umugabo wiwe kuvuga turakinana n'umugabo yo mpapa sanzwe ndamuzi yego kandi sijya filme gusa nabonye abazokira filme abahungu babiri yes ujya papa waje bahungu babiri ni umugabo wiwe cyane umugabo wanje wa vrai ni nawe yatumye Bizoza amenya imodoka arani bindi rero icyo kintu ngize icyo ndabivuga ko ico onye nivyo kuri vraiment turahura n'ama challenge menshi cyane nkibyinjiramwo nararose amajambo y'abantu benshi ukungene sanzwe meze mu buzima ndi umuntu avugisha abantu bose rero barambwiye neza yuko ngiye kuba umusazi bamwe baranantuka n'ibitutsi ntashimiye kuvugira ngaha barambwira yuko ngiye kuba umuntu abone ko bakinira filme yiwabo ikindi naco na jewe ndavyirabishije ko jewe nyene hari ikintu kina ukabona neza yuko ikintu uri kurakina ngo wigisha abandi kwigisha nawe ubwawe kabisa kugije ukuri Bwana Yesu asifiwe ukuri ndakubwiye mama pasi n'umusazi hari sene bampaye kandi bagerageje kuyiraba muri filme ndasindisyo ko bashobora kuyibonamo hari sene bampaye ndayikina jewe nyene ndiko ndayikina Ndetse tunaje narayimubwiye sinzi kubyibumva ngira ni mwari wambaye kakara ngo bavyumvise yambaga hanze ari ikintu wowe nyene ukina uri kurapartage abandi ugasanga donc plus ubibamwe nabikubwiye plus ubibamwe usanga ubyinjiyemo by'ukuri kubera ko ushobora kuja gupresenta ikintu wowe ubwawe nawe utaja gukora niko bimeze mu isanzwe kubari rero karibu cyane tumukomera amashira muzijama kwa radio n'ukuri kabisa ndabashimira cyane kwanza kubwo ku mikiganiro ejo canke hirya ejo barashobora kutubwira ati abo bantu uzobagarukana nzodukundira nukuri je nibaza ko atakibazo uzotsa kandi murakoze ukigoro mwagize nubwo ntabazimanye murakoze oya naco igikuru sukuzimanwa ubunyene oya kabisa turashaka kuzoga ibindi ari ibindi kuzimaniye kuri kamera ego naco tugira komanda guhezagira tugutumira icyo ufata mwifatishe emisiyo nuko igira ihere kandi rero byari byiza ko dusangira niho n'ikiganiro urazi nk'ubu iyo tuvuga turiko turagira akantu iyo tuzana igisiniya kwemera no kurahira ariko Baizoza je ndi umuntu uvuga yuko akazi nkora maze kumarira ibiganiro byinshi mperezako ndifuza ejo canke ejo shoko kumenyesha amakuru mwebwe babiri mumumbari ni challenge mumumbarize ikibazo kimwe aho imbere kamera mwifuza muce munarangiza igihe nsubira kuvuga umwanya ni gwanya mumubarize ikibazo kimwe hama ucurangiriza ikiganiro ndamubaza ikibazo wewe wifuza nashaka ndakubaze Dapho nk'ubu urabona yuko umaze igihe kinini muri filme kandi umaze no kuramura abantu benshi kandi ni umwuga wawe n'ikintu ukunda ubu umugabo wawe ubu yokuberera ati jewe naravyiyumviye naho nkina amafilme twese tubihebe na wewe vayo atari uko duca nta kigenda mu rugo byica byinshi wewe wohitamo ikibazo ni cyiza cyiza muka kigoye kiyaye bakubara ati hitamo jewe canke filme nakubali Baizoza cyo kibazo bana kibazo akoze mu mutima wanje nyene arabomoye kabisa nagenda kubwire bizo byongora kwe mba byose ndabikubona umushere wanje ndamukunda we yo reka hanyuma filme ndayikunda yeye
je kintu nokora ndakikubwira noca nza kuririra Imana igahindura umutima wiwe ubu uri muri ambalado sha yego kuko nta kindi cyo bagisigaye atari Imana yonyene ihindura umutima wiwe tukabandanya film kuko nimba ari Imana yampamagaye kubikora ebana kubiheba kweri sindumva yuko byo inyishu Bayizoza ironse reka tuje kuri Sisi. ndabufitiye ikibazo kimwe kimeze nk'icoroshe ariko kitoroshe cyane mbega Maria nkunda kumuhamagara mwansanze ega ndi mama wiwe mu misanzu no mu buzima bwose umuvyeyi wiwe arabizi ko turamusangiye c'est ma fille nk'ubu bishitse ni wowe urongoye PCI nk'ubu bishitse hakaba ubuzima burahinduka atari umuntu agusavye nk'uko wowe ni ngo bivemo hakagira ikintu kiba muri PCI kandi no usanzwe uyirongoye hama bikaba ngombwa yuko PCI uyisiga mu biganza vy'uwundi muntu muri ico gihe woyisigira nde kandi ikindi naco byo kugendera gute utanze ikintu wareze kuva wubatse kuva hasi Sisi bari kagutera amabombe yamukoze ku mutima wamukoze muri esitogo ayo mabombe nama inteste yashikiri tuvuge nk'ubu ndagiye Buraya ndagiye Canada kabisa bisaba yuko shobora gusigaho uwundi muntu kanaka kandi tuvuge nk'ubu njanye n'umuryango wanje wose tuvuge gutyo donc umugabo wawe abana bawe turagiye n'abana turagiye bana fye shanga mahahandi kweli ikintu nokora kugira ibyo byose bishoboke nuko senga Imana Imana yo yahisemo kunyunguruza ikampa umuntu yizeye w'Imana itoye abantu burya monami mon frère biragoye kumenya umuntu umutima wiwe kabisa shobora kuyimusigarana agaca yitiwe bisaba ko senga Imana yonyene ikitorera uwo noyishiramo ejo canke hirya ejo birashobora gushika nk'umuntu akaba abonye muri kino kiganiro ntawe ubizi mugabo akavuga ati abantu ndifuza gura nawe hari ico bitwaye musize nk'akanimero kugira ngo naje hari igeno shavura nkavuga ati kanda batemwe imikashi shavu je shavu iryo shavugera shavura n'ubunyene shavura ubunyene oya je shavura ndi muhira sasa ngo umuntu ndashavuye je nifuza kubatama okay WhatsApp nta kibazo ndayiguhe nayo nyene hama nce ndagwana n'imikashi udagusabye abantu mwabwe ati bavuga inimero yo mu Gifaransa bavugana mu Kirundi twihere mu Kirundi nimero yawe shaburi kubita aba diaspora hari ribakombe ndakwegera ndaturarishaka muri PCI kabeza ivuga mu Kirundi mu Kirundi yes 79 amajana 579 amajana 885 Bayizoza wonyere karabikura aragwanya ico kintu kirakunda konana abantu benshi niyo nashobora mu Kirundi ragoye aho tugiye iyo ni WhatsApp kabeza ivuga mu Gifaransa mu Gifaransa naho ni 79 579 885 mu Gifaransa ntidutevye okay hama tugiye kuri nimikashi yindi nimero ya nimikashi ariyo ushobora no kumuhamagara ko nkitaba n'indi nditaba ni 68 50 68 56 en français ni 68 50 68 56 kubali bravo ko bayishoye mu Kirundi mugamu giswahili nkomimbaza Bayizoza rangiza ikiganiro kwa kontene nayo gusaza Kwari wabisavye ukeneye ko ndakirangiza kirangize wabwire ja bagenda bagire subscribe hariya akorera dutumira abantu bose abakunzi bose bakunda pe kuri okay murakoze cyane ubwa mbere tubashimire cyane ko mwadutumiye kugira ngo tuze dushikirize iganiro nongere ngire ko shimira na abakorege banje shimire mama Dafoze shimire Sisi
hama mwebwe abadukurikirana mwese dushimire mwebwe mwadutumiye Step Media mwakoze cyane hama nongera ntumirira n'abantu kuza kugira subscribe kuri Step Media kugira ngo abandanye aronka aba subscribers benshi n'ama views menshi. Shimire timu yacu, shimire umurongozi wacu wa DAPHOROSA, shimire Sisi ariwe Neti, hama abumva ikirundi abarundi bose aho muri hose kwisi yose ndabashimiye, kandi n'abanyarwanda kuko abanyarwanda namwebwe turakurikirana ivy'iwanyu namwe murakurikirana iby'iwacu kubera ururimi ni rumwe. Mugende kuri chaîne ya PCI Burundi mugire subscribe, murabe amafilme yacu, muyakunde, muyagire like and share. Abarundi bacu bari aba diaspora mukunda ibintu byacu kubera ko keshi mwebwe muri hariya muravye amafilme yacu turagira akarusho kuri YouTube kuko murabizi yuko ivyo bihugu murimwo bifitaniye amasezerano na YouTube. Hama mukunde ibintu byacu kwisi yose, mukunde ibintu byacu, mugire subscribe, mugire ama comment ku mafilme yacu, hanyuma mugire na share. Murakoze, Imana ibahezagire, peace. Akubali ariko akaruga nyuma gusa tuze tukwite MC ndo kwa abajournaliste bafite KA kwa kanyuma gusa ka KA none unyite MC deje ntari journaliste MC ariko nakibazo MC Muganwa MC Baizoza iri muri film ariko izina ryanje ni Muganwa, so call me MC Muganwa.